bino birori bihambaye. Hanyuma ntimuze gutangara mwumvise dusomye ico mu kwezi kwa kabiri cyo kwa gatatu canke cyo kwa kane, bisigura yuko twagize inama tukarindira amatohoza kwasha, hanyuma tugasora ingingo za Bujumbura ejo za Butanyerera. Twashaka kubwira abarundi bagura amazu mu gihugu cose, cane cane amazu mu bisagara n'amatongo, bagura amazu bagura amatongo bazi batohoje kahise k'amazu canke amatongo bariko baragura. 72 ari nabwo bwahitanye umuvyeyi wiwe Nshahoruri Leonardo. Uyu Nshahoruri Leonardo kubakuze yarabaye mushikiranganje w'indero, yagandaguwe ari umuyobozi mu bakuru bo mu mushikiranganje bw'indero, kubera ko inyuma yo kunyaga iyo parasera iri mu inzu leta yahavuye igurisha mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1973 na Shiramanga Dominico. Uwo nawe akaba yari umwishikira muri leta ya Micombero Michel, kubera ko abasigwa ba Shiramanga Dominico nabo bahavuye bayigurisha ku mufasoni afise amazina y'abanyamahanga yitwa Evelyn Towers Picton, kubera ko Ndayizeye Leticia avuga ko na nyina wiwe yahavuye yitaba Imana inyuma y'igandagurwa ry'umuvyeyi wiwe Nshahoruri Leonardo, maze baca basigara ari abana babiri. Kubera ko Ndayizeye Leticia na musaza we Nshimirimana Alberto baciye baja kuregwa na sekuru ruguru Igitega, kubera ko Ndayizeye Leticia avuga ko haciye imyaka ine umuvyeyi wiwe Nshahoruri Leonardo agandaguwe, ata muntu n'umwe yasigaye aba muri iyo nzu. Kubera ko Ndayizeye Leticia yerekanye ivyemeza ko iyo paraseri irimwo inzu yari yahawe umuvyeyi wiwe Nshahoruri Leonardo kwigenekerezo rya ndwi Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1964. Turafise ico bita lettre de la direction des bâtiments civils. Kubera ko Ndayizeye Leticia abandanya avuga ko na CNTB ya Commission nationale des terres et autres biens mu ngingo yayo nomero ubusa 26 agakwego BJM agakwego 2022 yamukomoreye iyo parasera irimwo inzu, kubera ko uwitwariwe ariwe oldist iserukiwe na Tariq Bashir avuga ko yayiguze na Madame Evelyn Towers Picton na Patrick Towers Picton kwigenekerezo rya 25 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996. Turafise ico bita contrat de vente immobilière y'imiliyoni 13 ibihumbi amajana 455 n'amafaranga amajana 950, kubera ko Tariq Bashir abandanya avuga ko uyo Madame Evelyn nawe yari yayiguriye abasigwa ba Shiramanga Dominique baserukiwe na Madame Shiramanga Leokadi kwigenekerezo rya 17 ukwezi kw'icumi mu 1993. Aha twandika yuko twaronse igipapuro cyitwa contrat de vente immobilière mu nkurikire y'amafaranga miliyoni 11 yuzuye, kubera ko Tariq Bashir avuga ko uyo Shiramanga Dominique yari yayiguriye leta biciye mu gushira mu ngiro ingingo y'umugwi wari ujejwe kugurisha amatungo yabo bita bamenja mu 72. Iyo ngingo bisunga mu Faransa yitwa la décision du comité de vente de certaines maisons appartenant à l'État
1972 kubera ko Tariq Bashir avuga ko uyo Shiramanga Dominique yari yayiguze na leta amafaranga ibihumbi amajana 928 n'amafaranga amajana 550, ayo nayo mu kuyariha akaba yatse ideni muri banki BNDE ushizeko inyungu ikagugu miliyoni n'amafaranga ibihumbi 21 n'amafaranga amajana 600. Tukaba dufise impapuro bita contrat de vente à tempérament yu tariki 10 ukwezi kw'indwi 2023 kubera ko intumwa z'umugwi Severe zavuganye n'abegwa n'ayo matati aribo Ndayizeye Leticia kwigerekerezo rya 11 Munyonyo 2025 na Tariq Bashir kwigerekerezo rya 14 Munyonyo 2025 kubera ko ivyemezo Ndayizeye Leticia yerekanye vyemeza ko iyo parasera iri mu inzu yari yahawe se wiwe Ncahoruri Leonardo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 964 kubera ko Ncahoruri Leonardo yagandaguwe mu bwicanyi bwo mu 72 kubera ko Ncahoruri Leonardo yari yafashwe kwigenekerezo rya mbere Rusama igihumbi kimwe amajana 972 turafise ico bita mandadare y'itariki imwe ukwezi kwa gatanu Rusama 2022 kubera ko Ncahoruri Leonardo ari no ku rutonde rw'abishwe babanje guca mu ibohero rikuru rya Mpimba muri Rusama mu 2022 kuri urwo rutonde rw'abaciye mu ibohero rya Mpimba mu mwaka wo mu 2022 Ncahoruri Leonardo ari kuri nomero 63 y'abari kuri urwo rutonde kubera ko n'imodoka yiwe vewe B 7340 yacishirwa ku isoko ku mafaranga ibihumbi 60. Ncahoruri akaba ari kuri nomero 90 ku bantu 199 kubera ko iyo nzu iri ku rutonde rw'amazu yanyazwe akongera akagurishwa na leta. Ivyo bikaba vyemezwa n'ikete ryo kugurisha amazu yatewe ko umukono na Longino Kanuma, ministre des Travaux Publics, des Transports et de l'Équipement, kwigerekerezo rya 8 ukwezi kw'indwi 1973 yandikira umushikiriza amanza Kizigenza wa Republika kubera ko kuri urwo rutonde iyo nzu ya Ncahoruri Leonardo yari nomero 9 ndetse ikaba yagurishwa amafaranga ibihumbi 3,847 kwigerekerezo rya 8 ukwezi kw'indwi 1973 kubera ko iyo nzu yahavuye mu byo tufise igurwa na Shiramanga Dominique amafaranga angana n'umuriyoni ibihumbi 81 n'amajana 650 kwigerekezo rya 10 ukwezi kw'indwi mu 73 kubera ko leta atabubasha yari ifise ko kugurisha iyo nzu ya Ncahoruri Leonardo kubera ko ingingo ivuga yuko urutonde rurimwo parasera n'inzu rwa Ncahoruri Leonardo rwashizwe ahabona uwayiguze yaramaze kuyihabwa mu ikete ryo kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa 6/23 kubera ko iyo parasere yarimwo inzu kandi Ncahoruri Leonardo akaba yibayemwo n'umuryango wiwe imbere yuko agandagurwa mu 2022 kubera ko iyo nzu iri mu matati yanditswe muri cadastre ku nomero 475 kubera ko kuri fiche cadastrale yahawe Shiramanga Dominico
division A nomero 10/63 yo kwa 2024 ukwezi kwa gatatu 1980 handitswe ko atakintu kiri muri iyo parcera mu gifaransa banditse construction neya mu gihe iyo parcera yari isanzwe iri mu inzu kandi itigeze isamburwa kubera ko n'urukaratasi ndangatongo oldist iserukiwe na Tariq Bashir yahawe na le conservateur des titres fonciers Maître Hermenegilde Sindihebura kwigerekerezo rya gatandatu Rusama mu 1993 nago nyene ruvuga ko atacubatsemwo mu gifaransa aucune construction n'y était érigée le jour du mesurage officiel kubera ko no mu gicapo kroki yatanzwe na Tariq Bashir atacubatse na kimwe kiboneka kuri iyo parcelle kubera ko parcelle irondegwa na Ndayizeye Leticia yari mu inzu kuva umuvyeyi wiwe Ncahuri Leonardo ayihabwa kwigerekerezo rya ndwi Kigarama mu 1964 kubera ko inzu yamaze igihe kitari gito atanumwe ayibamwo kubera ko imbere yuko iyo parasera n'inzu bija mu bintu yashiramanga Dominico atawundi aboneka ko yayibayemwo kubera ko uyifise ubu ariwe oldist iserukiwe na Tariq Bashir yemera wenyene ko yagiye muri cadastre gusubiza agateka abanyazwe ivyabo kubera ko mu ngendo yawo umugwi severe ushira imbere ukumvikana ko abafitaniye amatati kubera ko abafitaniye amatati muri iyi dossier batashoboye kumvikana kubera ko muri ico gihe umugwi severe uca ufata ingingo wisunze ivyo watohoje kubera ko umugwi severe usanze inzu iri mu matati yegukira Ncahuri Leonardo kubera izo mvo zose umugwi severe ufashe ingingo zikurikira ingingo zifashwe n'umugwi ingingo ya mbere umuryango wa Ncahuri Leonardo userukiwe na Ndayizeye Leticia urakomorewe parasera n'inzu biri muri rohero ya mbere avenue Muramvya inomero 20 yari muri aya matati ni inzu mubona kuri mbere yayo. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, oldest iserukiwe na Bashir Tariq irahebujwe kuri parasera n'inzu byari muri aya matati. Ingingo ya gatatu, oldest iserukiwe na Bashir Tariq ihawe ikiringo kitarenza amezi 2 kugira ibe yashikirije iyo nzu beneyo aribo basigwa ba Ncahuri Leonardo. Ingingo ya kane, ikizokononekara kuri iyo nzu twaje kuraba nk'umugwi. Ikizokononekara kuri iyo nzu kuva kuri iyi ngingo imenyeshejwe kizobazwa oldest iserukiwe na Tariq Bashir. Ingingo ya gatanu, iyi ngingo ni ntabanduka ishigwa mu ngiro igisohoka kandi ntiyungururizwa mu masentare hisunzwe ingingo za 14 na 15 zibwirizwa inomero 1 agakwego 11 ryo kwigerekerezo rya 20 Rusama 2024 rigenga umugwi severe. Ingingo ya gatandatu ariyo ya nyuma, umugwi severe niwo ujejwe gushira mu ngiro iyi ngingo ukoresheje ubasha uhabwa n'amabwirizwa n'amategeko y'igihugu
ukoranye n'inzego z'igihugu bigiriwe i Bujumbura kw'igenekerezo rya 20 ukwezi kwa kabiri 2026. Abashize umukono kuri iyi ngingo: komiseri ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye signé, komiseri Musenyeri Kimararungu Aimé Joseph signé, komiseri Nzigama Saolia Pascazi signé, komiseri ambassadeur Selemani Mosi signé, komiseri ambassadeur Budiriganya Sera signé, komiseri ambassadeur Kavakure Laurent signé, komiseri Nijimbere Alice signé, komiseri Ndikumana Vianney signé, komiseri Reverend Pasteur Nahimana Elia signé, komiseri Honorable Sidokose Denise signé, komiseri Patri Niyonkuru Pascal signé. Ngaya amajambo makuru yerekeye ingingo tugire Kristo. Yo ja kwegera umuchef de cabinet wo muri Sever yitwa Nibizi Emile adusinyire ko yakiriye iyi ngingo. Hanyuma n'uwaserukiye Oldist yaserukiye Tariq Bashir ni yabari ngaha nawe nyine yaratwaye iyi ngingo. Izi ngingo rero ni zifise mu minwe n'amakopa abiri, imwe ija kwa Leticia iyindi kwaserukiye Oldist. Baba bari ngaha munyaruke muzaba dufashije ko turafise izindi ngingo kugira dusohore. Murakoze. Bashike ku masezerano. Icya kabiri, ayo masezerano bashitseko baca bayazana mu mugwi Sever tukashirako igikumu ikidodo kugira yitwe amasezerano ntabanduka nayo nyene. Icya gatatu, twashaka kubwira abarundi bagura amazu mu gihugu cose, cane cane amazu mu bisagara n'amatongo, bagura amazu bagura amatongo bazi batohoje kahise k'amazu canke amatongo bariko baragura. Tuvyita histoire de la maison, historique de la maison. Icanyuma, aha hari inzego zitandukanye z'umutekano, aha hari abaserukira ubutungane, aha hari abaserukira inzego nkuru z'igihugu, aha hari abaserukira intwaro kuva ku ntara gushika muri quartier, ku mutumba, muri zone, kw'ikomine. Izi ngingo zizoshigikirwa n'izo nzego z'igihugu kuko umugwi Sever washinzwe n'inzego z'igihugu. Mwumvise yuko uyu munsi turi Bujumbura tugiye kubandanya dushikiriza ivyo twamaze gutohoza, hanyuma dusabe uwarushijwe yubahe uwamurushije. Twongere dusabe uwarushijwe yitegure gusohoka atagoranye kuko uzogorana. Inzego z'igihugu nizo zizohaguruka zimubaze igituma ariko aragora amategeko n'amabwirizwa y'igihugu. Icyo twabasaba ca nyuma ni ugushigikira igihugu kuko gusubiza ivyanyazwe biri mu mugambi w'amahoro, biri mu mugambi w'ubutungane. Nta mahoro nta butungane buzotsimbatara mu gihugu hari abantu bicaye mu vy'abandi, abapfakazi, imfuvyi, hari abantu bicaye muri tari rwabo. Nkahereza kw'ijambo rikomeye ry'uko n'abana bakuze bakwiye kwinjira mu kibazo, batahora babaza bati papa mama, iyi nzu ni gwacu, iyi nzu niyo twubatse, iyi nzu niyo twanyaze. Kuko hari abana uyu munsi bariko baratangara, haba i Ngozi, haba i Muyinga, haba i Bujumbura, haba mu Ngagara, haba mu Rumonge, haba i Makamba, mu ncamake mu gihugu cose
tugire amahoro, ubutungane n'amahoro mu gihugu cacu. Gusenga.